Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi kwa gatanu igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2021 mwiriwe canke mwaramutse bipanye naho muherereye inshuti namwe banywanyi ba RPA. Amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umutekano urabandanya guhungabana mu Burundi, abantu bane baraye baguye mu bitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi warayusubiye kwemeza ko abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure aribo bari nyuma y'amabi be niho nyangwa rya kiremwa muntu bidasiba gukorerwa abarundi. Muraza kubikurikirana murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'amagara y'abantu aho ku bitaro by'umwami Khaled batabaza bavuga ko ikena ry'imiti ikoreshwa mu kuvura umugera wa corona byatanguye guhekura abatari bake. Aya n'ayandi ni mukanya sambikazi. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze nkuko nari mejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru. Aya makuru katuyahereye mu gisata cy'umutekano. Abantu bane nibo boba baraguye mu gitero ca grenade cyakozwe n'abantu batashoboye kumenyekana mwijoro ryo kuri uyu wa kane muri quartier ya Mirango ya kabiri muri zone Kamenge commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Iyo grenade ikaba yatewe ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Muri abo rero bahasize ubuzima harimo umukenyezi w'iyo ntwazangabo hamwe n'umukozi wo mu nzu. Idonido na Eloge Divin Remesha. Hari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri uyu wa kane aho abantu batashoboye kumenyekana batera grenade imwe mu rugo rw'intwazangabo Aroni Ndayishimiye arongoye ibirindiro by'abasirikare bakorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ni hafi y'ikambi ya Sokartier kwibarabara rya 14 muri Mirango ya kabiri zone Kamenge muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baba muri ako gace amenyesha ko iyo grenade yaciye ikomeretsa bikomeye umukenyezi w'iyo ntwazangabo, umukozi wo mu nzu hamwe n'umwe mu basirikare yari muri urwo rugo asanzwe acungera ubuzima bw'iyo ntwazangabo Aroni Ndayishimiye. Ayo makuru abandanya avuga ko ico gihe iyo grenade yategwa kuri uwo muhana iyo ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi y'ipete rya Lieutenant Colonel ntiyari muhira. Umukenyezi wiwe rero hamwe n'umwigeme yarera abana b'uyo muryango bavuye bitaba Imana mwijoro ryo kuri uyu wa kane nyene mu gihe bari bashikanywe muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Abicishije kuri radio Isanganiro kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aremeza ayo makuru. Desire Nduwimana akaba avuga ko igipolisi kibandanya amatohoza kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane. Mwazikibi yenga mu Kamenge yateka ubwo intazangabo igrenade igahitana ubuzima bw'umufatani wiwe n'umukozi. Igipolisi kiracabana rero amatohoza cyatangura kugira ngo ishobore kumenya izo nkozi z'ivyo zongeye zigifata. Hanyuma rero no kuvuga yuko twese gisaba abanyagihugu yuko habaye ikintu nk'icyo bagerageza kuvuga bagakurikirana bagafasha ahandi mu bijyanye n'umutekano. Amakuru avaho muri zone Kamenge abandanya ashikiriza ko n'umwe mu basirikare yacungera ubuzima bw'intwazangabo Aroni Ndayishimiye nawe nyene yari yakomerekeye muri ico gitero yoba yahavuye yitaba Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Eloge Divin Remesha urakenuye. Tukiri mu ico gisatanyere cy'umutekano umuntu umwe yarapfuye uwundi arakomereka inyuma y'igitero cakozwe n'umuntu yitwaje inkoho ku mutumba Butaganzwa uri muri commune Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Uwakoze ico gitero akaba gushika ubu ataramenyekana. Emile Nibasumba.
hari nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro aho umugabo afise inkoho ataramenyekana yagera ku bunywero bw'uwitwa Eric buri mu Rugogwe hafi yaho bita ku Nyandirika ni ku mutumba Butagazwa komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Amakuru dukura muri ako gace amenyesha ko uwo muntu yarashe umusore w'imyaka 15 azwi kuri tazirano rya Trésor. Mu nyuma uwo mugabo yarongeye arasase wabo na Trésor azwi ku izina rya Mugurumoya Vianney batazira Kavumbagu. Ayo makuru nyene amenyesha ko Mugurumoya Vianney ari mu banyororo baheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Ariko kabare kuitwa Eric kuko kutumvikana no hara muntu umwe yarafite inkoho arasa abantu babiri bumwe n'ubutari kapfa n'undi muhungu witwa Vianney yahora muri kwizo ikimwora rero nuko ari rwaro hiri rwatamye kamwe gukurikirana n'abantu bariko kurekugwa bamwe bategwa gufungwa abandi bicwa. Amasoko yacu avuga ko warasha abo bantu yagiye asahuye amafaranga abari muri ubwo bunywero. Abanyagihugu bo ku mutumba Butagazwa bamenyesha kandi ko abajejwe umutekano basanzwe bakorera hafi y'ubwo bunywero ko atana kimwe bigeze bafasha. Umuntu yarasi inkoho yatwaye amafaranga abantu bakenya bari muri ako kabare akagenda. Abasirikare bari hafi yaho cyane rwose bari hafi ariko ntibashe gushaka ngo bafate uwo muntu canke bamukurikirane. Umusore Trésor yarashwe amasasu menshi mu nda no mu mutima yaciye acikana ashikanywe ku ivuriro rito ryo ku Nyandirika. Imodokari Rusehabaniha nayo ijana Mugurumoya Vianney yarashwe ku maguru ku bitaro vy'Igwibaga. Abaganga bo kuri ivyo bitaro bahavuye bamurungika mu gisagara ca Bujumbura ariko naho banka kumwakira asubizwa kuri ivyo bitaro vy'Igwibaga. Mu gatondo ko kuri uwa gatanu niho Mugurumoya Vianney yasubizwa kandi mu gisagara cha Bujumbura. Muri kino gihe ngo akaba ari kwavurirwa ku bitaro Prince Regent Charles. Amasoko yacu avuga ko abajejwe intwaro n'umutekano bazindukiye kuri uwa gatanu gusaka mu mihana yegereye ahabereye ubwo bubisha. Uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayisaba Consolate musitanteri wa komine Mugongomanga ariko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa. Emile Nibasumba urakenuye. Tukivuga byo mu gisata cy'umutekano, hari umunyagihugu wagwariye ku bitaro byo mu Kabezi kuva ku munsi wa gatatu nyuma yaho acumiswe ibibugita n'umugwi w'imbonerakure zo ku mutumba Mubone. Abanyagihugu bo muri yo komine basaba ko izo mbonerakure zihaye guhohotera abanyagihugu zifatwa zigahanwa. Idonido na Aimable Nishimwe. Misago Endonisi niryo zina ry'uyo munyagihugu wo ku mutumba Mubone ya komine Kabezi yacumiswe ibibugita n'umugwi w'imbonerakure. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko byabaye mu ijoro akuwe ku muhani we. Hari ijoro ryo kuwa gatatu niho haduka igitero izo n'imbonerakure kirongowe n'uwo bita Donatien, uyo ari kumwe n'abo bari basanganywe bakorana. Niho bashika ku rugo rw'umuntu yitwa Misago Endonisi barukuruza baramucumagura kw'ikoto baramucumita mu mutwe baramucumita ku kuboko. Amakuru dukura aho mu Kabezi amenyesha ko muri kino gihe amagara y'uyo munyagihugu atifashe neza. Abanyagihugu baho bakaba batewe amakenga n'imbonerakure zo muri ako karere zidashiba kwiha inkumbi atacamira. Mu burere bwa komine Kabezi imitumba yose ihananiye komine Kabezi izo mbonerakure ziragishirije mw'ijoro zo ziraragira kizura kandi bambaye imyambaro ya gisirikare kandi ntibiseswa yuko badafise n'ibigwanisho. Rero ivyo ibintu biteranye amakenga cyane aho ubuzima bw'abenegihugu babona ivyo bintu bibateye ubwoba ko bashobora kugira ibibazo. Ico abanyagihugu bifuza bakenera kumenya igituma izo mbonerakure zishishikara kwiha inkumbi nuko kuntu atacamira. N'agahinda kenshi abanyagihugu muri iyo komine basaba ababijejwe guhagarika bakanashengeza izo mbonerakure zabahohoteye. RPA twagerageje kurondera musitanteri wa komine Kabezi kugira agire icyo bivuzeko ariko turamukena. Aimable Nishimwe urakenuye. Tukivuga byo mu gisata cy'umutekano nyene, abasirikare 4 b'abarundi bakomerekeye mu mutego w'abagwanyi ba Al-Shabaab
igihe bari bavuye ku kirindiro c'ahitwa Johar bagira bashike mu gisagara citwa Burne mu gihugu ca Somalia mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Amakuru ava muri Somalia avuga ko batewe ikibombe citwa ID. Abo bakomeretse ngo bari mu modoka idatogwa n'amasasu bita blende. Iyo modokari ngo ikaba yononekaye. Abagwanyi ba Al-Shabaab 4 bafashwe n'abasirikare b'abarundi nk'uko ayo makuru abandanya abivuga. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanyize mu gisata ca politique. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arishima ko urugamba rwo kugwanya ico yise iterabwoba gwateye intambwe ishimishije mu karere k'ibiyaga binini. Mwijambo yashikirije mu bikorwa vy'inama ya bose igira 76 y'amashirahamwe mpuzamakungu ONU, Faisal Ndayishimiye yaraneguye ariko ko ibihugu vyo mu karere vyananiwe gutorera hamwe umukenyuro wo kugwanya imigwi yise iterabwoba ya ADF na Red Tabara. Dans le cadre de la gestion sécuritaire, nous tenons à souligner la question du terrorisme. Sur ce sujet, Monsieur le Président, mu bijanye n'ikibazo cyo gucungera umutekano twagomba tuvuga uko twagwanije iterabwoba. Kuri ivyo mwanya kubahwa murongo y'inama ntawo bideha harabaye intambwe mu kurigwanya. Naho biruko ni ngombwa ko twemanga kw'ivyo gukorera hamwe mu kurivugutira umuti byadutaye kuwa amazi. Twihweje ko iterabwoba atansiguro rifise, bizeye ko hejuru yo gukoresha inguvu za gisirikare zose zikenewe ukugwanya iterabwoba birasaba kugwanya ubutagondwa buturuka ku kutamenya, ubukene, ubushomeri mu gwaruka no kumenya ugusoma no kwandika. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rero ryari rikwiye gushinga ingingo zo kugwanya ubukene rigafatira n'ibihano ruhasha abakora iterabwoba nabo bose babafasha. Ku ruhande rwacu turarazwa ishinga n'igwirirana ry'ibikorwa by'iterabwoba mu karere bikorwa n'imigwi ya ADF na Red Tabara zicumbitse mu karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo migwi ikaba ikura abagwanyi mu gwaruka rutagira akazi, ikica abanyagihugu b'inzira karengane. Ndemeza ko iyo migwi ari intambamyi atari gusa mu karere ariko ku kiremwa muntu aho kiri hose ku isi. Nico gituma tugirizwa gushira inguvu hamwe tukagwanya iterabwoba uko rimeze kose. Twizeye ko urugamba rugiye kubandanya n'inguvu nyinshi kandi dukorera hamwe. Sous toutes ses formes et manifestations. Et nous estimons que ce combat doit se poursuivre avec plus de détermination et de solidarité. Kubijanye n'agateka kazina muntu Faisal Ndayishimiye avuga ko Uburundi bwashizeho inzego z'igihugu zishoboye kugwanira agateka kazina muntu. Kubwiwe rero kugerageza kubwomekera ko izindi nzego mvamahanga ziraba ivy'agateka kazina muntu nta kinini biheza ngo bifashe. Uwe mbere avuga ko yanashoboye kurekura abanyororo barenga 5,000. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment tuboneye akaryo ko gusaba bamwe mu dufashanya cyane cyane mu nama ya ONU y'agateka kazina muntu kuraba ataguhengama utwigoro twa leta y'u Burundi mu gufatikanya n'ibindi bihugu hama baheze babishime nk'uko bingana. Kugerageza kwino u Burundi mu buhagikiriza k'imigwi idasanzwe mu bijanye n'agateka ka muntu nta na kimwe bifasha. Nk'uko mubizi u Burundi burifitiye inzego z'igihugu zishoboye kugwanira agateka kazina muntu kugateza imbere no kwama rugaharanira. Hejuru y'umugwi w'igihugu ujeje kugwanira agateka kazina muntu uherutse gusubizwa mu mugwi A, hariho umugwi w'igihugu ujeje gukinga ihonyabwoko, amabakorwa mu ntambara n'ayandi mabi akorerwa kiremwa muntu. Turafise kandi umugwi wo kumenya ukuri n'ukurekuriranira, umugwi w'igihugu w'ubumwe bw'abarundi, umugwi wo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo, kumwe rero n'urwego rw'umuhuza. Kubijanye n'ibikorwa naho leta yarihatiye kugwanira agateka kazina muntu, kubahiriza imishinga ya demokarasi, ukwidegemvya mu gushikiriza ivyiyumviro no mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Utwigoro twinshi twarakozwe mu biganiro bisa n'ivyamaho hagati y'imigambwe, ibimenyesha amakuru, amashirahamwe atagwanira ivyicaro vya politike kumwe n'inzego z'ubutegetsi. Ivyo vyanatumye ibinyamakuru bimwe bimwe vyari vyugawe mu gihe c'imigumuko yo mu 2015 vyugururwa. Abanyororo barenga 5,000 bararekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu, nayo imigambwe itavuga rumwe
n'ubutegetsi ikaba yarahawe umwanya ubu ikaba ifasha mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Par la grâce présidentielle, la participation des partis politiques et de la société civile dans la gestion de la vie politique et sociale du pays. Yari Varisito Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi, naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarayavuze ko yarekuye abanyororo barenga 5,000 ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi rivyamirira kure rikavuga ko ari kinyoma baravye igitigiri c'abanyororo bamaze kurekugwa batarenga 3,200. Umushingwamanza Jean Claude Ntirubura hajejwe igisata c'amategeko muri akati Burundi akavuga ko nyabuna n'ubu mu bijanye n'agateka k'abanyororo hacigaragaza akarenganyo. Tumukurikire. Twarakurikiranye n'ivyo ijambo kuri igihugu c'u Burundi barashimiye yashikirije imbere y'inama ya bose ya ONU, cyane ico twashaka kugaruka ko ni kicerekeranye nuko avuga ko hari abanyororo 5,000 barekuwe mu kigongo c'umukuru w'igihugu. Ivyo sivyo namba kuko ibiharuro twe dufise muri akati Burundi kandi dukura mu mahera atandukanye mu gihugu, nuko abanyororo baba bararekuwe bafatiye kuri ico kigongo c'umukuru w'igihugu bavuga n'abanyororo baba batarenga 3,200. Ariko no muri abo hari abo batari begwa n'ico kigongo c'umukuru w'igihugu kubera ko barekuwe kubera bari barahejeje iminyororo yabo, abandi nabo barekuwe kubera ko bari barejwe n'umutungane bakaguma bapfunzwe, abandi nabo barekugwa no kubera bari bararose kwidegemeza by'agateganyo byo bita liberté provisoire, ariko bakaguma babarenganya ntibashire mu ngiro imanza z'amasentare. Abo rero nabo nyine igitigirisi gito kandi ntiyovuga ko arabo yagiriye ikigongwe kuko amasentare yari yaramaze kugira ico avuze kuri bo, bategerezwa kuba bari hanze. Ika mbere hari n'abari bararose ikigongo c'umukuru w'igihugu yasubiriwe na Evariste Ndayishimiye, Pierre Nkurunziza mu 2017 n'ubu bagipfunzwe. Turavuga nk'abanyororo 5 b'abanywanyi b'umugambwe wa MSD bari bafashwe ku ngoro y'umugambwe wa MSD mu 2014. Dosiye yabo yarubitswe nk'uko umushikiranganje w'ico gihe yabivuze, ariko abo bantu n'ubu baguma bapfunzwe. Eka mbere hari n'abandi bejejwe n'ubutungane bari mu mabohero bagipfunzwe, hari n'abandi bahejeje iminyororo yabo n'ubu abashinzwe kubahiriza ayo mategeko cyangwa kubarekura n'ubu bica amatwi ukamenga ntibababona. Ivyo rero nivyo tubona ko akarenganyo kakirimwo, kandi ivyo rero umukuru w'igihugu ntaco yabivuze ko muri ijambo yashikirije. Urumva rero ko tutovuga yuko ibintu biriko bigenda neza nk'uko bivuga, ibintu n'ubu biracifashe nabi, ahubwo aho kuja kubiririmba imbere y'amakungu yuko ibintu bisa neza yobanza akaraba akareka kuhava baja kuvuga ibintu by'ibinyoma, akavuga ibintu bifise ivyemezo. Tukivuga ibiri mu gisata c'agateka kazina muntu, hagati aho abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure babandanya gufata iya mbere mwihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi, bishigwa habona n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi. Aho kuri uno wa kane uyo mugwi washikiriza icegeranyo cawo kigira 5 mu nama ya ONU ijejwe agateka ka muntu, abatari bake bagaragaje amakenga bafise kubibandanya bibera mu Burundi, mu gihe bari biteze ko intwaro ya Varisito Ndayishimiye izogarukira agateka ka muntu bimwe biboneka. Onezime Dushimagize araducira ku mayange ibyavugiwe muri iyo nama. Icegeranyo kigira 5 c'umugwi wa ONU ujejwe gukora amatohoza ku Burundi cashikirijwe kuri no wa kane mu nama igira 48 y'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu. Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU yamenyesheje ko atakinini cahindutse mwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, ngo nuko Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi nk'uko amakungu yaravyiteze. Depuis juin 2021, on constate une recrudescence de ces violations. Kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ayo mabi yagumye yiyongera, abaza kwisonga mu bayakora n'abakozi b'iperereza bakukira umukuru w'igihugu. Igipolisi kijejwe gutabara hamwe n'imbonerakure barabandanije gukora amabatandukanye bakingiwe ikibaba bimwe bikomeye mu kudahanwa. Ikindi gihambaye umukuru w'igihugu yari yemeye ariko bibimfa gusa no gusubiza umutamana intwaro ishingiye ku mategeko. Menya yuko yubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi ritigeze ritera intambwe iboneka kuva Ndayishimiye yimitswe, ahubwo ibyaha bihambaye harimo n'iby'agahomerabunwa birabandanya. Dans certains pourraient être constitués de crimes contre l'humanité continue. Mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH
nawe gusa leta ko ariyo ya mbere ibazo y'ijoro n'ihonyango ry'agateka ka zina muntu mu gihugu ari naco gituma ikwiye gufata iya mbere mu kukubahiriza. CNDH isaba leta y'u Burundi kongereza ingufu mu kubahiriza agateka ka muntu no gukora amatohoza yihuta igihe cyose habayeho nyangwa ry'agateka ka muntu. Leta ni igihe ubwa mbere yubahirizwa ry'agateka ka muntu. Abasarukira ibihugu n'amashirahamwe mu nama ya ONU ijeje agateka ka zina muntu bagiye bafata amajambo bose bagiye barashira habona amakenga bafise ku mabatandukanye abandanya gukorerwa mu Burundi naho abatari bake bashima bimwe bimwe vyoba bimaze kurangurwa ngo impingi yashari ndende kugira ngo abarundi bose bishire bizane bongere bubahirizwe mu gateka kabo nk'uko byashikirijwe n'ubumwe bwa Buraya. Toutefois, le Burundi reste confronté à des défis majeurs. Burundi buracyahanzwe n'ingorane zihambaye mu bijanye no kwishira no kwizana cyane cyane kubimenyesha amakuru bimwe bimwe n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe na leta. Ni ngombwa rero ko iyo nama yobandanya gukurikirana ibijanye n'agateka ka muntu mu Burundi. Droit de l'homme au Burundi. Amashirahamwe mpuzamakungu hamwe agateka ka muntu yagiye arafata ijambo rero akaba nka yose yasabye ko umugwi wa ONU ujeje gukora amatohoza ku Burundi ko kongerwa ikiringo. En conclusion, muri make dusaba ko uwo mugwi ubandanya amatohoza ku vyaha bikorerwa mu Burundi. Commis au Burundi. Avant cette session, n'imbere y'uko iyi nama ikorana amashirahamwe yigenga yari yasavye inama ya ONU kubandanya igikorwa cayo. Dusaba ko uwo mugwi ujejwe amatohoza wokongerwa ikiringo kugira ngo ibijanye n'agateka ka zina muntu bigume bimenyekana kandi bikurikiranwa mu Burundi. Mu gusozera abagize umugwi wa ONU ujeje gukora amatohoza ku Burundi bakaba basavye inama ya ONU eka mbere n'amakungu yose muri rusange kudakura ijisho ku Burundi bakabandanya nyabuna bakurikiranira hafi ibihabera. Onezime dushimagize arakenuye mu bijanye n'agateka ka zina muntu nyene abagwanyi 19 b'umuharire zitabara bategerezwa gufatwa nk'uko amategeko mpuzamakungu hajanye n'ivy'intambara abitegekanya. Emmanuel Ndereyimana wo mu runani rw'abanyepolitike bari mu buhungiro Sefor Arusha yibutsa ko ayo mategeko havuga ko abafungwa bo mu ntambara bategerezwa gufatwa neza bagakingirwa ico cose co bagirira nabi ku mubiri no mu mutwe. Kubona batarasubira kuboneka kuva bahawe Uburundi igenekerezo rya 30 mukakaro bituma abantu bibaza byinshi harimwo ko boba barasinzikarijwe ubuzima canke ko leta ya CNDD-FDD ishaka ko bibagirana hanyuma bazobagandagure atawukibibuka. Kurikira Emmanuel Ndereyimana. Igihe u Rwanda rwabatanga isi yose yarababonye bari abantu basa neza ubona ko boba bafite amagara meza. Ni kuvuga ko iyo baje bava imbere yuko babatanga ayo mategeko mpuzamakungu ajanye n'ivy'intambara yarakurikijwe, ariko aho bamaze gutangirwa mu minwe y'ubutegetsi bw'u Burundi naho rero haciye hatangura ku ibibazo bashobora kuba baragiriwe nabi bimwe twita torture gushika naho batagisa neza hamwe babona bati aba bantu baramaze kumera nabi ntitwoba tukiberekana imbere y'amakungu n'abarundi canke umwe muri bo canke babiri canke bose boba barishwe bakavuga bati nimba dusigaranye bake ntitwokwerekana bake abandi twosigura ko twabashize hehe canke baracariho ariko bakirinda yuko bashira mu maprison aho baja hamwe n'abandi baprisonnier kugira ngo ntibaje kubigisha ivy'umuhari wabo reditabara. Ivyo byose birashoboka kandi yuko bashaka kumenyereza abarundi n'amakungu kutabona abo bantu no kutabaza ico babaye nico bariko baraba kugira ngo abantu bamenyere kutababona ejo nejo bundi batangure kubica kamwe kamwe atagakacira. Ico naco kirashoboka muri ico gihe rero mu bihe nk'ivyo no tuca tubona tuti ahubwo umuhari batukamwe reditabara nuhaguruke ugenda urabe ya mechanisme conjoint de verification CIRGL gihe babashikiriza nibo bari byabona babaze leta y'u Burundi ibabereke kugira ngo nabo baze baratanga raporo uko bababonye hagize ubufisa amakenga canke impungenge zo kumenya abo bantu babayeho gute. Ikindi nuko mu gihe ivyo bintu byose abantu biyumvira mu mutwe yuko boba baragiriwe nabi boba barishwe batakibaho bikaba ari ivyo, ubwo rero leta y'u Burundi yitegure kuzoja kuburana imbere y'ubutungane mpuzamakungu basigure iyo abo bantu bari nimba barabagiriye nabi amatorotire n'ibindi basigure icatumye barenga amategeko mpuzamakungu.
ivyashikirijwe n'umushingwamanza Kizigenza wa Republika kubijanye n'aboba bari hejuru y'ibitero biheruka kuba mu gisagara ca Bujumbura n'Igitega harimwo ugushaka gukwegerako kugira ubutegetsi bubandanye butoteza abo batavuga rumwe nabwo na cane cane abaza imbere mu kwerekana amabi akogwa mu gihugu. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana ari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi inyuma yaho hasohowe imitahe mpuzamakungu kubavugwa ko bakoze ivyo bitero. Umushingwamanza Janvier Bigirimana amenyesha kandi ko ukwihuta kwakoreshejwe mu gukora amatohoza birimwo amahinyu cane akaba ari cerekana ko ubutungane bwakoreshejwe. Kurikira umushingwamanza Bigirimana Janvier. byaradutangaje kumva abantu bamwe bamwe tuzi b'abanyepolitike cyangwa usanga bari mu mashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bavugwa yuko bo bari hejuru y'ivyo gutera amagenade mu gisagara ca Bujumbura tukumva umengo umugambwe CNDD-FDD n'abarongoye igihugu no munsi bariko bagomba kuboneraho akaryo k'ivyo bitero bigayitse biteye isoni kugira ngo bace bakwegera ko batoteze abo batavuga rumwe na cane abo bazi yuko mu byo bakora mu byo bavuga muho bashika iminsi yose berekana ibitagenda neza mu gihugu. Icya kabiri ukwihuta kwakoreshejwe mu gukora amatohoza tubibaza yuko harimo amahinyu cyane bitoshoboka yuko amatohoza y'ukuri akozwe n'ubutungane bwigenga akozwe mu nzira yubahirije amategeko yoshoboka mu mwanya mutoya vyakozwe kugira ngo tumenye koko abari inyuma y'ivyo bitero canke babikoze bisigura yuko mu kingo c'amasaha makeya biratangaje kumva ubwo butungane bushobora kuca busimbira ku maradiyo ngo abari inyuma y'ibitero ngo naba tukibaza ko ayo matohoza atayigeze aba ahubwo mu ngo y'umugambwe CNDD-FDD canke mu bihangange bitwara uwo mugambwe baciye bakoresha ubutungane nk'uko basanzwe babikora bavuga bati kuri ibitero vyabaye nimuvuge yuko ari banaka bari inyuma yavyo maze musohore n'imitahe mpuzamakungu. Ibi rero vyerekana yuko ubutungane bwacu bukiri inyuma bugikoreshwa cane kuko uko kwihuta mu gutanga ivyavuye mu matohoza kandi amatohoza twibaza yuko umwanya uhaciye atari kuba arashoboka vyerekana ko ubutungane bw'Uburundi n'ubu bukoreshwa nk'igikoresho co gutoteza abatuvuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo rero akaba ari ingendo igayitse, akaba ari ingendo abategetsi b'Uburundi barakwiye kwisubirako maze hagize ivyaha bikorwa hakaba amatohoza yimbitse tukamenya baba bakoze ivyaha kandi hageze guhanwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Ariko aya makuru tuyabandanyirize mu gisata c'amagara y'abantu haraciye indwi irenga havuga ubukene bw'imiti haba abagwayi batowe umugera wa COVID-19 mu kigo kijejwe gupima no kuvura uwo mugera ku bitaro vyitiriwe umwami Halede vyo mu Kamenge. Abagwayi bavuga ko ubwo bukene bwatanguye kugira ingaruka mbi ku bagwayi b'uwo mugera harimwo n'abitaba Imana. Eloge Kwizera. Bamwe mu bagwayi b'umugera wa COVID-19 bari mu bitaro byitiriwe umwami Karede bavuga ko ikibazo c'imiti ihabwa abanduye uwo mugera cabaye akananya y'abahinga kuri ibyo bitaro. Bamenyesha ko imiti yose bahora baroswa atayikiharangwa. Uyu ni umwe muri abo bagwayi abitwiganira. Indwi yose iraheze ata mukino mwe dufise. Indwi yose iraheze korokina y'umuzi w'ibuye. Indwi yose iraheze azitorotsina y'umuzi w'ibuye. Eka n'indi miti yose. Abagwayi barapimwa, ejo hato abagwayi 14. Ejo hato 38. Ico bikoze abo batoye uwo mugera ku kigo kijejwe kuwupima aho kuri wa Karede canke abasanzwe bawugwaye bari mu bitaro bose bategekwa kuja kwigurira iyo miti hanze naho nyene bakayikena. Abo bagwayi bavuga ko iryo kena ry'iyo miti ryatanguye kugira ingaruka mbi ku bagwayi. Yabaye bugesera kuko nk'ejo hapfuye abagabo bashika 3 kandi ubona yuko habaye kudatabarizwa.
none tugire gute tutone tuja tutone tuva ngo dutabare. Amakuru ava mu gisagara ca Bujumbura, ico kibazo c'ibura ry'imiti ya COVID-19 kiri no ku bindi bitaro byaho mu gisagara ca Bujumbura. Twarondeye urongoye ibitaro wa Karede kugira tumubaze kuri iryo kena ry'imiti y'abagwayi ba COVID, ariko turamukena. Twizera urakenuye tukiri mu ico gisata nyene c'amagara y'abantu. Abakozi bo ku bitaro vyitiriwe Umweranda Augustino vyo muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza basaba umuyobozi wabo kureka gufata minenegwe umugera wa corona kuko bamwe muri bo bawanduye. Mu micungararo y'ivyo bitaro mbere ngo bakaba baraye bahamvye umuntu umwe aheruka guhitanwa na COVID-19. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Bamwe mu banyagihugu bagwariye ku bitaro vyitiriwe Umweranda Augustino vy'Igihanga babwiye RPA ko bagira ubwoba bwo kwandura kubera ko bakunze kubona abatuwe umugera wa corona baremvye bashirwa mu vyumba hafi yabo bivanye nuko atakibanza gikwiye cagenewe mwene abo bantu kiri kuri ivyo bitaro. Imvo ngo nuko biheza bikagira ingaruka ku buzima bw'abagendera canke bakorera muri ivyo bitaro. Ku bw'abo banyagihugu baratanga akarorero ko warasanzwe aza gusengesha abagwayi yafashwe n'uyo mugera wa corona araremba araheza ashirwa mu cyumba kimwe kiri hagati mu bitaro abari hagwarira. Uyo ngo yahavuye aremba cane biba ngombwa ko bahamukura ajanwa kugwarira ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore mu gisagara ca Bujumbura, aho yahavuye asandabira maze ashingurwa kuri uyu wa kane. Uno munyagihugu amaze igihe agwarije muri ivyo bitaro avuga kandi ko no mu bakozi hariho abagenda bandura uyo mugera. Mutirima yabaye ejo le 23 yakuye mu matariki 10 n'izindi hamaze imisi nk'itatine gutyo nko bamujana muri clinique. Abakozi baramaze kurwara mu batravayeze barimo mu bahedesanate barimo no mu baforoma n'abaforomakazi. Ayo makuru aremezwa na bamwe mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe Umweranda Augustino baganiriye na RPA. Bamenyesha ko kuva mu kwezi k'umunani kugeza muri uku kwa Nyakanga turimwo abakozi barenga 10 bamaze kwandura umugera wa COVID-19. Bamwe mbere ngo boba banakigwaye bataragaruka no ku mirimo. Abakozi abagwariye muri ivyo bitaro hamwe n'abagwaza basaba ko uburongozi bw'ivyo bitaro bwoshira inguvu mu kubakingira COVID-19. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone muganga Anisende w'Imana arongoye ibitaro vyitiriwe Umweranda Augustino vyaha Igihanga, ariko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Dusozerere ano makuru mu bijanye n'imibano aho abanyagihugu bo mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bidatahuritse ingene amazu abeshejeho imiryango bategeka ko abomogwa, ariko ivyibutso vy'umugambwe CNDD-FDD bikaguma aho biri kandi vyubatswe mu bibanza bitubahirijwe n'amategeko. Abo banyagihugu basaba ko amategeko arinze ashigwaho yokurikizwa kumwe na bose atankunzi. Idonido na Francine Mahoro. Kuva ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano butegetse ko uwo wese yubatse atubahirije amategeko mu gisagara ca Bujumbura ategerezwa kubomora. Nta cibutso na kimwe c'umugambwe CNDD-FDD cigeze kibomogwa. Ivyo abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura na cane cane abo mu mazone ya Nyakabiga, Bwiza, Kamenge n'ahandi bakavuga ko batabitahura kubona inzu zari zibabeshejeho zashizwe hasi, ariko ivyo vyibutso ntibikogweko kandi vyari hamwe. Ico gitangaje nuko n'ayamabuye ivyavyo vya CNDD-FDD biri mu nzira, biri mu mabarabara, nta na kimwe bigize bavoma. Biratangaje yuko rero wewe wa munyagihugu wobomora inzu yiwawe yari itunze umuryango wawe, hama ivyo vyibutso vyawe bikaguma mw'ibarabara. Twibaza ati none nivyo vyubahirijwe amategeko? Abanyagihugu babandanya bamenyesha ko hirya no hino mu gisagara amazu menshi yegeranye n'ivyo vyibutso yasenyuwe, ariko vyo ntibikogweko kandi vyubatswe hatubahirijwe amategeko. Mbere bimwe muri vyo bikaba vyubatswe hafi y'ibiti vy'umuyagankuba vya Regideso. Ukuri nta na kimwe babomoye nk'akarorero y'ibara rya Mutakura ivy'urubanza abari impande yayo ivyinshi barabomoye barigizayo naco bikagisigara mw'ibarabara. Ahandi ngaha anye mu Nyakabiga naho nyene bari ivy'amazu naco bisigara mw'ibarabara. Ni nka hose ni nka mu Ngagara kuri ibintu vyo ku Mutakura Kwijabe barabomoye amazu bisigara mw'ibarabara. Kamenge barabomoye amazu naco bisigara mw'ibarabara, gushika n'aho bavyubaka impande y'amapoto ya Regideso
RGSS. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa RPA twarondeye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana turamukena nayo Gervendera ko buca umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ntiyitaje telefone yiwe ngendanwa. Francine Mahoro tugukengurukire ni no kuri yo nkuru duciye dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2021. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa FPA umumo wese kuco yaterereye ndamukengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banye no mu vyanyu na gahwana.